Ni ikibazo abenshi bakunze kwibaza kandi bikanabasiga ubwenge. Urya niwe nyene imbono, niwe nyene iradiyo. Kumenga aracari muto. Iradiyo ni nini ariko umuntu bakamubona umenga bamubona mu buto. Wowe vyakira gute abantu batanga kugira ko amadidani nkaye? Urashaka ngana na Arsene Bucuti. Reka dukora ibikorwa bivuge kandi byaguke paraporo kuvuga amajabo menshi. Jewe ubwanye bavuze ngo iradiyo sigwanje irebe FM biranezera. Challenge zigumaho mu buzima iriko urakora ibintu by'iterambere teza guhura n'abantu bagufata ukuguru abagufata amano abagufata ikirenge abagufata amavi abagufata umutwe ariko igikomeye nimbono ubufise muri wowe imbona kazoza yawe ugukora no gusenga kwiwawe hamaje ikintu nkunda gukora komisi yose ndumviriza cyane ariko sinishure ikintu ndacumva umuntu kiye sinzi kwisigura niyo mpamvu nkunda yandirimba ngo iyo ugize gute wewe wisigwe babipfuye irebe best for award mu kuyumvira akashimira na leta y'u Burundi ko iyo project nayimvire muri 2022 kandi uyu munsi ndemeza neza ko abayifosa mu Burundi kuva mu 2022 numvira icyumviro atanga kwishira mu ngiro mu 2024 uno musayifosa bafite agaciro dushimira na leta y'u Burundi cyane cyane umujama w'abajene nukuvuga se barundi hari wavuze ngo ninde Semakungu Galas kasubize uko ni Semakungu niye inyungu iradiyo izoronka apart biciye muri best influencer. Inyungu ya mbere y'iradiyo bugi iradiyo rafite icyo yakoze si radio iradiyo suko biyumviriza gusa nuko igira ikikoze icya mbere ibyo aba influencer batera imbere nayo cyumvira ari wanje iradiyo cyumvira ari wanje vyitirirwa iradiyo ko niki kategura ibintu uyu mwaka wa 2026 abandi bazozanga ni benshi cyane gusumba n'abandi bakabonetse rero no munsi abarundi bari muri Amerika cyangwa andi makungu ujya ntugira ngo nibo babi ababi n'abarundi bari ngahine mu gihugu hubwo bababwira ibitari byo ariko rero turahari nk'ikivo cha Irebe company byiza byacu umunezero wacu tuzokomeza tubereka ibyiza mpaka dushitse kwihangiro kandi twihata mu dutuma Irebe best for award final izobera muri Arena Road 19 nibazaza ari ku munsi wa gatanu isaha nawe nibaza yuko ari kuva 12 Irebe FM. Bonjour mesdames et messieurs, fond de this is Irebe Media, the one of the best for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibazanira bija mvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Amadusura dukengurukira nawe yakunze ibisamirizi Irebe FM. Mudasiba kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice bintu nuvuga mu kiya Kimbo hamwe n'ijana n'ibice bibiri mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Nawe se mudukurikirana kuri rubuga rwacu ariko gwanyugwa Irebe Media. Nukuri turagukengurukira kandi tukwifuriza amahoro y'Imana yuko yo kwamana nawe. Kuri mwe kumwe na Beni behind the camera turi kumwe na CK Professional. Umutumire wacu witeka ni Havyarimana Augustin bazi kwizina rya Auguste Burundi, bazi kwizina rya Dukunda Burundi, bazi kwizina rya Patriot, bazi kwizina rya Papa Irebe. Novuga the boss uyu munsi araza kubinyemerera ndamuhamagara amazina yose sanzwe ndamuziko. Namahoro boss. Amahoro neza. Biraza neza. Ndashima Imana. Yo ashimye munsi naheza. Aremeye ko ndamuhamagara boss. Sambaye costume no munsi none. Ariko uraberewe cyane. Niyo mwabivuze. Bimeze gute none? Bimeze neza amagose imeze cyane gose. Umunsi wowe kugenda gute? Umunsi ugenze neza cyane. Ego turashimira Imana ko biri kose. Uyu mu ijoro rikeye turashima kandi kurira nukushima ibintu byose no gushima. Ego. Mvuze boss abantu bavyumve ni nyene imbono uwo Imana yacishije mu muhamagaro. Auguste Burundi. Koresha izina Auguste Burundi. Je niko mfatira kuri iryo zina rya boss kuko uyu munsi ivyo nza kukubaza abantu benshi kumbure bataravyumva neza ubisigura kubijanye n'ivya Irebe company ivyiriko irakora. Nuvuga mu gihugu cyacu cyacu Burundi. Bavyumve neza yuko ari wo umuhamagaro Imana yacishije muri wewe. Kumbure uyu munsi bitwemerere yuko uwo muhamagaro wawakiriye kandi urukura gukora neza. Narawakiriye nka Auguste Burundi kandi ko ndawukora neza ndashimira n'Imana kuba iko bigenda neza nkashimira n'abadusengera ashimira na leta y'u Burundi kuba yemera ko dukora ku butaka igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ego murakoze cyane kumbure amateka Irebe FM iriko irakora ndazi namwe arabashikira timbega umuntu yosha yibanza kwanza kibaza kiza mbega Irebe FM kubera iki wahisemo kwita Irebe FM Irebe kubera iki? Ni Irebe FM nyene kubera yuko ni jambo ry'ikirundi dumunyakaranga benshi barazi indirimbo Kunda Burundi tubukundishe nabandi dukunda Burundi bwacu kuko ari bwo mpetso yacu
umva ntushaka gukunda Burundi udakunze ururimi rw'ikirundi umva teza guca dukunda ururimi rw'iwacu ko ahantu henshi iyo uvuze ururimi baca bavuga ati ururimi n'urwaheye uvuze ati rero nubwo mu Burundi bacamenya n'Uburundi mpamvu kwita Irebe ijambo ry'ikirundi yano mugisha nibaza ko mu minsi Irebe Media barafashe ikiganiro ariko nibaze ko insiguro yaryo ihari kwimvira ijambo Irebe bari ijambo ry'iwacu ry'ikirundi yego hari uwo nigeze kuba mbare ati jewe burya nkora muri Irebe FM usha muntu yiyumvira iryo zina n'umurundi wo kwitsitso pe nawe wamenye ikirundi kwitsitso yego kabisa ngo ni kirundi kabisa ngo cindani ngo kandi ngo gifise insiguro niniya cyane kandi nziza mu mateka y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi rero ibaza ko byose ari Imana nta buhinga Imana yaturemye kugira mwese burya nta muntu bona aya mashugwe tubona yose rimwe ryose rifise uri kunda kandi rifise icyo rimaze rero natwe nk'abantu Imana dushizeho mu butandukane bwacu mwese ifise icyo yamuragije n'icyo yamushizemo azoshitsa cyane gose ego uyu munsi ibintu biriko bigenda neza cyane kandi n'ababibona barabibona mbega ugitangura nuvuga uwo mugambi wo gushinga radio ntabwo wigeze ugira canke like icakintu kiwera ati mbega bino bintu kwera inzobishobora je novuga yuko atagwana nigeze ngira ni ibintu biremereye kandi biyobeye mugani w'abandi bose ko naje ubwanje ndabishimira Imana ariko kandi impamvu ntagize ubwana uko cyari ikintu kiri muri jewe sinabikoze ko abandi babikoze sinabikoze kubera mpiganwe cyangwa nerekane ko nshoboye ahubwo nabikoze kubera ari umuhamagaro uri muri jewe ari nkaba ndabikunda ndabyiyumvamo nayo mpamvu umva naho bigorera hose usanga Imana yandenganishije umutego nagiye niyo mpamvu mubona Irebe FM irikira genda ishikira abantu benshi nkuko ndavyifuza Irebe FM murazi ko imaze imyaka 2 n'amezi nyiragira muri 3 cyangwa 4 ariko ndebye ahantu igeze ndashimira mwebwe abakozi bayo cyane mwebwe Irebe Media abakozi bose muri rusange abayobozi ba bose redaction technique nta numwe nosiga inyuma gushimira ariko kandi sinukora gushimira abafana b'Irebe FM ariko kandi nkamagara abanyamitahe afise ivyo bamamaza ko ndanye batwizera bakaza nogenda sinogenda ntashimiye uruganda Superbat ukugeze niyo bantu ko turakorana kandi dukorana neza nibaza neza ko nabandi bazoza basanga turi ku kivi ndabashimiye cyane ariko nabandi bariko baraza nibaza mu mwaka wa 2026 ni benshi tuzokorana bitewe nuko radio iguma ikura iguma ironka abayizera ibyo ndashimira ari Imana muri rusange cyane gose ego kumbure ni kibazo abenshi bakunze kwibaza kandi bikanabasiga ubwenge ujya niwe nyene imbono niwe nyene iradio kumenga aracari muto iradio nini ariko umuntu bakamubona umenga bamubona mu buto wowe vyakira gute y'abantu batango kugira ko amadidari nkaye bashaka ngana na Arsene Bucuti babalao rumva ushaka usanga impamvu iba nini cye nkaba muto iranyonka naba munini yo ryaza kubana ariko nama navuze ibintu bikomeye mwe murabizi keshi turakora kuganira dukora ibintu bibe binini ari byo bikura paraporo ko ari kwezi dukora niyo mpamvu mumva iraditi yitwa ngo Auguste FM cyangwa ngo Auguste Company oya reka twubake ibintu bibe binini bizogabura abana bacu n'abuzukuruza n'abandi ku ruhande uko ukorayo ejo usangere urabya umwana aragiye kwishure nakugira ugene na mariage ego ni wankwereye Irebe FM ni yankwereye bagukwereye yego urumva rero reka dukora ibikorwa bivuge kandi byaguke paraporo kuvuga amajabo menshi jewe ubwanye bavuze ngo radio sigwanje Irebe FM biranezera ntabwo ugira ko bazova bayigutwara oya uburyo bavuga ko itari gwawe hari abavuga ngo aho ruzingiye ari ahantu urumva wiyemeye ko intari gwawe atari gwawe hari ahantu usanga ruzingiye cyane gose uvuze ibintu ko atari gwawe abantu bavuga ko atari gwawe kandi ari gwawe ahantu usanga ruzingiye niyo mpamvu haba hariho amadokima bari impapuro zitandukanye nk'iradiyo yo ni ikintu gikomeye cyane si ikintu coroshe saho gutuma umwana ibintu bifise procedure ndende cyane ariko rero ndashimira Imana kandi urumva wo kwishimira vraiment kuko indoto zanjye ziko ziraza yego hari wavuze ati ngo burya izina niryo muntu havyara Imana kuko ngo burya ni Imana ivyara ko Imana niyo yavyaye Irebe FM na cyane yuko
Ikintu nakimwe kiba kwisi atari Imana yakivyaye. Cyane gose. Yego. Urakoze cyane kumbure nikibazo kumbure abandi barabavyibaza ati mbega ko tuzi ko muri Amerika abarundi buzuyeyo kandi bavuga ikirundi kandi bumviriza ikirundi. Iyi radio kurike atayigisize muri Amerika akayizana ngaha mu Burundi. Ewo. Kare kasubiza yukuye. Si bwa bwana. Tikubera iki? Muri Amerika urumva n'impamvu akubwira ati uroshutse umutahe. Abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mpetso yacu. Urumva ugiye ushira radio muri Amerika usanga bambaye ikirato dufate nibambara nimero 8 usanga bambaye nimero nka 20 umva woterura oya kabisa kandi wari kwambaye ikirato kigukwiriye. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti hano mu Burundi iwacu kugira n'abandi bose biracoroshe ko dukora imigambi, biracoroshe ko twotera imbere. Gabo hari haramaze gukura cyane ku buryo gutanguza ikintu ari ibintu bikomeye gose, si ibintu sawo gutuma umwana ikangezaho simave sanga ninje mu by'abandi cyase mvuge ivyo ntoshobora gusigura. Ariko icyo nzi cyo nuko kugira ngo ushingirade muri Amerika nebaza ko iyo ndoto ntayo mfise vraiment. Cyane gose. Ego kumbe muri Kenya birashoboka ko ari umugambi birimo kuri BFM ishobora kugira muri East Africa. Byo birashoboka ariko muri Amerika gushaho studio ariko hashaka ko nk'umu correspondent ashobora gutanga amakuru je n'ibintu bisanzwe. Ariko uvuga ngo iradio ndayiteruye ngo office radio muri Amerika nabaza yuko atari ikintu coroshe cyane gose. Iyo umuntu ariko aratera imbere agenda ahura n'abantu benshi bagiye batandukanye ariko kare sivyo ko bidashoboka. Ariko ndevye ayondi naho ngeze jewe n'inguvu mfise ndabona ko byoteba cyane. Yego kabisa mugarabo bishobora petete sinibaza. Ego kumbure umuntu yariko aratera imbere, umuntu ariko arakora, umuntu ari ku murindi na cyane cyane muri ligne nuvuga yiterambere agenda ahura n'abantu benshi bagiye batandukanye. Abamufata ukuguru, abamufata bakamutega agatembagara agahaguruka akagenda timbega bamugira gute agatembagara bamufata ukuguru arakano wakivya ndabise baragakubura. Ego bikamutuma atavance ati mbega wewe izo challenge wagenda uhura nazo gushika uyu munsi udashobora kwibagira nizahe? Reka none ndaziheze rega sinapfuye umvura cyabanda kubera kurwansezera challenge zigumaho mu buzima kurakora ibintu by'iterambere teza guhura n'abantu bagufata ukuguru abagufata amano abagufata ikirenge abagufata amavi abagufata umutwe. Ariko igikomeye nimbo ubufise muri wowe imbona kazoza yawe ugukora no gusenga kwiwawe hamaje ikintu nkunda gukora komisi yose ndumviriza cyane ariko sinishure ikintu ndacyumva umuntu kiye sinzi kwisigura. Niyo mpamvu nkunda yandirimba ngo iyo ugize gute wewe wisigwe babipfuye. Rero n'ubusi ibintu commentaire ibiki gende bagusarira nkasenga Imana avuga ati Imana byo ndiko ndakora nibyo nyine wansezeraniye nimba byo wansezeraniye ishaka ryawe niriranguke bampejeje ibindi byo bavuga byose bakubaza. Ego wishuye neza cyane kumbure nikindi kibazo umuntu yo kwibaza ati mbega ntababansi nabo abagwanya gute kuko n'igihugu kiri muri iterambere urabona kiragira n'abansi. Timbega nka wewe iterambere urimwo uri kurakora timbega abo bansi nabo ugwana nabo gute? Je kugeza ubu abasi buryo tuko turagwana nabo ico nkoresha nuko umwanya wari wose ndiko rakora ibintu nkora ibintu kuri jewe numva yuko icyo kintu kiri muri jo nkora bivuze. Hanyuma yo umaze kwagura ibintu uri mu mugambi w'Imana Imana irakugwanirira. None uraza abantu bagutega uko bangana sije gusa nawe n'uwundi bagutega n'imisi bagutega imisi ejo tuzora bikoze babimeze. Ariko jewe mba mvugane rego sinkibayeho jenye nimba irebe company nayitangoye ndi umwe batugeze mu bantu 50 na umva Imana yo kwemera ko abantu bose bagwa mu kinogo batamuhira ubumbayeho ku bwanyu wibaza ko jewe mbayeho ku bwanje ujo mbayeho ku bwanyu mwebwe dukorana cyane gose. Niyo mpamvu bamfise rero bwo kubaho. Yego ko jera amaze kubaho ndacakora kubaho ako nifuza kandi kuzobaho ntakiriho gukora ibikorwa bizomvugira mu gihe nzoba ntakiriho cyane gose. Ego ni vyiza cyane kumbure tunagukeze nk'umu leader nk'uwabivuze ati burya kugira ngo ibintu mubone biriko bigenda neza nuko biba bifise umutwe mwiza ukomeye ufise novuga urugori rw'amahwa kabisa nakujya Kristo yabikoze ngo nivyo nibaza yuko rimwe navuga byose ni Imana
vyemere byose ni Imana kubera nushaka kugira umutwe mwiza Imana itagushaka ikiganza cyayo bikunda cyane gose ako kantu gumugarukana Imana byose ni Imana cyane gose yego none kare yadushizeho cyane gose kaduhariza na orientation y'ubuzima buryo tuzobubandanyamo n'inzira tuzocamo uca mu rushaka rero yanje ni ku Mana kabisa ego Irebe FM iriko irakora amateka na cyane cyane no mu gufasha ugwaruka biciye muri best influencer timbega best influencer yoyo bimeze gute benshi bari bafise ubwoba bibaza yuko ni higanwa rizoza rimwe ritazo kwisubiriza rigume rigaruka timbega wabishoboye gute cette fois-ci umuntu menga ije no kubundi muvuduko udasanzwe Irebe best influencer award mu kuyumvira kashimire na leta y'u Burundi ko iyo projet nayimvire muri 2022 ariko sinayikora afatekana indire maze shingira radio izomfasha kuyikora murabona abantu benshi mu Burundi ntibashigikirana dafite ikinyamakuru gishaka promote ikintu ariko hari n'abadushigikira abinyamakuru byinshi biko badushigikira vraiment ndabishimira promote abo bari babikora bagakora promotion ibikorwa byari be company mwese Imana ibahezagira rero kuyumvira niyumvire kwa influencer uko narakembere muri Kenya arabaye muri Uganda ubu ndaba hakujya muri Amerika ugenda ubona ugenda uriga kujya bavuze ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze rero rasaza aba influencer abantu bakomeye gose n'abantu bunga amafaranga rero iwacu usanga bababona nkaho umenga ntaco bamaze babuze ico bakora niko kurondera ikintu kibaha agaciro kandi uyu munsi ndemeza neza ko aba influencer mu Burundi kuva mu 2022 numva icyumviro atangwa kwishira mu ngiro mu 2024 unusa influencer bafite agaciro dushimira na leta y'u Burundi cyane cyane umujama w'abajene ukuvuga se barundi hari wavuze ngo ninde Semakungu Galas gasubize uko ni Semakungu rero tuca tumushimira cyane na leta yose bakora uko arase inzego bagenda arakorana nazo kugira ngo ugwaruka ibyo bariko barakora bishike kubishikire aho bishikire neza abene igihugu cyangwa se abari kwisi nzima na cyane cyane aba influencer no munsi barafise ijambo rikomeye mu iki gihugu cy'u Burundi no kuba bo nyine ubwabo bariko barakora dufate ubushakashatsi butandukanye kugira ngo umwe wese aruta uwundi none waronke ka kantu kisununoye arabonye ko mu minsi yabatumye ko akaba ijambo urazi kumviza abantu barenga 100 kwicara amasaha arenga 8-10 kabisa umuntu aba yakubasha nyine cyo mukuru gihugu yicaye imbere y'ugwaruka izi nguvu ko turahabwa rero natwe tuzibyaza umusaruro dukora ibikorwa biduteza imbere dukore mu bwizigirwa cyane cyane dukore tubane tubabizigirwa b'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Burundi ni jewe nawe cyane gose bega iradiyo yizokungiki niye inyungu iradiyo izoronka apart bici muri best influencer inyungu ya mbere y'iradiyo bugi iradiyo rafise icyo yakoze si radiyo radiyo si kubimviriza gusa nuko igira ikikoze icambere ibyo aba influencer ari batera imbere nayo cyumvira ari wanje iradiyo cyumvira ari wanje byitirwa iradiyo ko niri kirategura ibintu yabitegura biciye muri Irebe FM sigura ko rero inyungu yo ya mbere kwanza nuko ari ikintu yakoze icyo kintu se kugitahura abantu benshi bazi ko inyungu ya mbere ari amafaranga ariko inyungu ya mbere nico wubatse ni ikintu kizosigara no mu bandi kuko uyu munsi gwa gasore ntariho ko turamubona cyane gose dadaye ntariho kuko turamubona cyane gose none wowe urindiriye iki cyane gose ego nahejeje wahejeje kabisa wihereje siye n'urusako kabisa kumbure dusa n'abasubira kandi bavuga ngo nutuntu nutundi ngo mu mahanga ari abantu bataratahura ibyiza by'igihugu nabo bavyumva ntibashaka no kuvyigisha abandi ati mbega nkamwebwe musanzwe mubayeho mu muryango wa diaspora iyo muhuye n'abarundi bataratahura neza gukunda igihugu cyarico canke kakavirisi ko kuvuga nabi igihugu mubafasha iki mubabwira iki nk'abariko baradukurikirana mubabari iki yewe cyane na mbere kashibira rundi yose tumanze guhura nta murundi numwe turahura amaso mu yandi ataraza mu Burundi nta murundi numwe turahura amaso mu yandi nuba atareka arashakuza mu Burundi dushimire na ambassadeur wacu Barege Jean Bosco barumviriza abarundi cyane numu ambassadeur yaje yumviriza abarundi bituma n'abarundi batiyumvira kuza no munsi baraza vyirutse kubera ko bamwandikiye akabasubiza barashobora kudusaba nimero yiwe duhe nimero ambassadeur tubwira ivyo tumubaza uyifise ukayimuha arasubiza abarundi ubu rero twiteze yuko uyu mwaka wa 2026
abarundi bazoza ngaha ni benshi cyane gusumba n'abandi bakabonetse. Rero uno munsi abarundi bari muri Amerika cyangwa mu yandi makungu burya ntugira ngo nibo babi. Ababi n'abarundi bari ngaha nyene mu gihugu hubwo bababwira ibitari byo. Ariko rero turahari nk'ikivo ca Irebe Company byiza byacu umunezero wacu tuzokomeza tubereka ibyiza mpaka dushitse kwihangiro kandi twihata mu ntidutuma tubihemberwa ibyo nkora sidabihemberwa nta nuwabintumye nibiri muri jewe cyacu nakubwira bihome yarakubiswe yarayishwe yitangiye umwami arambara impuzu ziwe azi neza ko baza kumwica ntabwo hari urundi rugero rwa Gasore na Dadaye hariho n'abandi urumva rero isigura ko jewe ibyo nkora ndabikora bivuye mu mutima ibwina mu ntimatima y'umutima ni nayo mpamvu ndabikora ndabikunze kandi bikaza n'umusaruro kandi keshe manaba nabibonye ariko si muri bandi baca bagenda bagira ngo kwihota kugutuza urukubera impamvu ntabikora uko nuko ibyo nifuza gukora igihugu canje ntarabishikako umunsi nabishitse ko ngira ngo nanjye nzocangirana iwa nawe navimba ego turacyari mu tuntu n'utundi ubuheruka Sebarundi yarakuze amateka mu gihugu ca Amerika musanzwe mubayemo ijambo yavuze abenshi n'ubu baracavuga ati kabisa yaravuze ijambo abantu bose baremera timbega nk'abantu basanzwe babaye muri Amerika sanzwe muzikiriya gihugu kujya kuntu kimeze timbega mwe mwavyakiriye gute rero mu bantu batangaye sindimu impamvu icyo kiratara ku mateno gishirako konyine cyo umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yemisi yose arantangaza ibintu akora yababibonyera babibonye ujya muswari ngira ngo areho bamukurikiranye ko je vraiment nsenga Imana timani muhe kuramba murambane turambane na twebwe twese jewe iyo nta commentaire no shirako sinoza kwesha unaratangaye oya ubwo jewe namanifuza gukandagira mu makanda yiwe urevye uburyo akora uburyo sinibaza ko ari n'umusi numwe aryama aje umukuru w'igihugu arashobora afise n'umwanya wo kuvuga ati ndagiye gukora vacances ni y'amezi 6 cyane uyu mwaka mugabo nyine cyo ngaha iwacu nibikorwa kwenda nkakugwaruka ubu turifuza nyene kubona twateye imbere ko nicyo kintu ikaduteramo byabaye muri Amerika no kuri mbabere nta commentaire mfise kubera ndayigize usanga ngize kuva akiza ku butegetsi gushika no munsi rero kubw'ivyo jewe mu mashimira Imana kwa tumufise ego kumbure nk'akajambo gato ariko kandi ndabisubiyemo nk'igihugu yararimo gitwa ko kiyoboye isi n'amateka ageretse ku yandi kabisa atuma uburundi bwacu bushinga icumu neza mu mashinga cyane gose urakoze cyane kumbure no kubaza byinshi no ndakurenganije kumbure tuzura bundi mwanya uramvuye neza kugira ngo dusigurire neza ariko mu majambo mato mu majambo make udufashe udusigurire ku vya best influencer ati mbega bitunganijwe gute birori bizoba bimeze gute bizobera he nivyo murakoze nibaza ko Irebe Best Influencer Award final izobera muri Arena Road 19 nibaza zari ku munsi wa gatanu isaha nawe nibaza yuko ari kuva 12 amadetail yandi yose abarungitse ku sanzwe wajeje kumenyekanisha makuru mu ico gisata cya Irebe event ari we nibaza ko muzi ko murakorana ego cyari gose kumbure nibaza ko ayo makuru wo buyazi yuko ngo azoba best influencer w'uyu mwaka ngo azoba hari akantu kiyongera ko paraporo ka mu mwaka uheze ngana capana byari ngo vy'uburyo munivyo kumuherekeza mu bindi bikorwa byose kubera yuko musukiri kare hariho n'ahandi hantu twiteze ko hashobora kuva nk'akantu ugasanga birabaye umuyoro gusumba ivyo dufise reka rero tubaze turindire ze mukorane no wijeje kumenyekanisha makuru mu cyo gisata simpave sanga mvuze bikeya azoboneke vyinshi cyangwa mvugize vyinshi azoneke bikeya ubwo nibaza ko surprise n'inyinshi zirahari cyane gose mu gusozera tubare kubijanye na Dukunda Burundi evenement Dukunda Burundi evenement izosubira ariko kubera yuko murabizi Irebe Company hagaze ugatukanje jenyene kandi ikora mu gisata kigoye cya entertainment kiragoye cyane igisata kirimo gwaruka gwishi kandi rukeneye gutera imbere ukeneye ibikoresho bakoresha ukeneye ama déplacement ukeneye guhembwa urumva ni gisata kigoye cyane ariko turashimira Imana ko two turabigerageza uyu mwaka tubiha Imana tubirabe kabisa amen reka tubyakire uyu mwaka ukurikira 2026 ego waheze tugiye muri 2026 tubiha Imana kitawaka moto tubiha Imana paka kireweke ahaduga haraza kumanuka ntabwo haraza kuduga fendo fe twaraho wisanga urihereje urakoze
kumbure nitwifuza kandi gukoresha ikindi kiganiro ndi munsi twizere ko tuzotegwa rino teka kuko ni benshi rero gati none Beni wowe ukorera nuvuga incabwenge kuko utarahiye ikiganiro ariko uyu munsi umuhari wavuyemwo waheze urakoze cyane ndagushimire n'ukuri ndabashimira cyane dushimira abantu bako baturaba kandi usanga nkore karaturaba atana subscribe baragira ngaho yokora iryo kosa barakora ikuba bya Auguste Burundi shikira basi shaka subscribe ugire share ugire commentaire basi ndaramukije aba diaspora bose abarundi bari mu makungu mwese ngo hawe ikaze mu gihugu canyu cyamata n'ubuki cyane gose uyu mwaka 2026 utangaza isi yose twerekana yuko mu makungu habaye abarundi benshi kabisa kuri iryo hangiro nihaye kandi nagiye hatanga umuntu ari intumwe impaka ribaye cyane ubundi yikorera abana nababwiye ko atamuntu turaganira numwe ataza mu Burundi n'abataraza karondera ivyamwe kugira ngo baze Imana bahezagire rero amen amen Irebe FM